abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe TWR Radio mu Burundi bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndaramukije mwese muri kumwe dukurikirana mu kiganiro cyakunze amahoro cy'uyu munsi, aho nizera ko muri benshi dukurikirana kandi kino kiganiro cy'uyu munsi kirahariga ngo cubake ubuzima bwawe, kigufashe, kigutahuze ibijanye n'urukundo, kuko nzo tuza kuyaga uyu munsi. Rero kubwiyo mpamvu ndafise umutumire aza kwituyagira ko abitwagurire ko. Rero nshaka ndamuhe umwanya yidonda kadukurikirana imbere kuza kwinjira ido nido mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze kumpa ijambo. Mazina nitwa Oscar Ndowarugira, nkaba mu buzima bwa misi yose ndongoye ishyirahamwe bita Union de Groupe Publique du Burundi, rivuga ubutumwa mu mashuri ya kaminuza. Turashimiye cyane kubona mwitavye muri kino kiganiro cy'uno munsi, aho za kuya kujanye n'urukundo dukunda bagenzi bacu. Imbere kuza kwinjira ahantu tuza kuvana kwike n'urukundo dukunda bagenzi bacu, mwoduha insobanuro y'urukundo. Sobanuro y'urukundo sinzi ko mpava ndayivuga neza ngo ndayitange mu buryo butomoye, mugabo urukundo nico kintu gihuza abantu, gituma abantu bagiranira imigenderanire myiza, abantu bakumva bashobora kubana neza, bashobora gukorana neza. Ugiye rero mu idonido ugatohoza neza gusanga cyane cyane mu rurimi rw'ikigiriki barakunda kuduha gose insiguro z'urukundo, kenshi zikunda kuba zitatu. Umuco umwe w'urukundo rutarondera inyungu, ubwo bita agape, ngo nago nk'abakirisu turusanga ku Mana. Imana niyo irutanga, si ubw'abantu. Ni urukundo rutanga ataco rurondera, ni urukundo usanga rurondera inyungu z'undi muntu. Hanyuma bakatubwira urundi bita filia. Filia nugo rukundo ruza kubera uko ibintu byabayeho. Nukuvuga abavukana basanga bari hamwe, bari mu muryango umwe, ico cyonyene gaca gituma bitwa ko bakundana, bagakorana, bagasangira, bakagira ibintu nyene bahuriza ko. Mugabo kenshi nago nyene usanga rufise inyungu runaka, kuko naho twoba dukundana tuvukana ukandengera karimbi, kwa rukundo rurahera tukaja muri sentare kuburana. Hagaca haza rero urundi bita eros, ubwo nago barusigura mu buryo bw'uko abantu bakunda kurukoresha cyane hagati y'ibitsina bitandukanye, igitsina gore n'igitsina gabo, aho usanga abagabo n'abagore bitwa ko bakundana canke abakobwa n'abahungu. Ubwo nago nyine umva rurimwe inyungu zuko kuvyukuri urondera umugenzi kugira ngo akubere inshuti, muba ku rugo. Naho nyine urazi ko muri mu rugo akagira urenga ibigo canke ukora irindi kosa, musanga muri sentare no gusambura mugasambura. Izo ni inkundo zifatiye ku nyungu runaka. Hama mu yindi mice y'ikibano n'ibindi turiko turavuga urukundo, abantu benshi bakunda kuvuga ico kintu gituma abantu bari mu kibano kimwe bakisanga bari hamwe. Bigaruka muri mwe navuga ngo afiri yahuza gusanga abantu bitwa yuko basangiye igihugu, basangiye intara, basangiye ubwoko, basangiye imiryango n'ibindi byose, bikabashira hamwe, bigatuma bari hamwe, bigatuma imigenderanire yabo imera neza. Kuba Kristo rero naca tuzana gwa rundi twita agape, ariko gwa rundi tuvuga ruva ku Mana, rutuma rero aho dukunda wari we wese, kubera ko Imana nayo yadukunze. Ni ingabire iva ku Mana, ubwo nta muntu arushobora ku nguvu ziwe, taruhawe n'Imana ntibikunda. Rero y'abantu baba y'abakristo bakizera Imana vy'ukuri, bateza gushaka urugo rugero rw'uko babona abantu bose co kimwe, atanyungu baronderako, bakagiranira ubucuti nabo batazinanye, nabo batoba bazi, bose bahuye bakamenya bati umuntu n'umuntu yarimwe n'Imana, kubera Imana nanje yampaye ubumana bwayo mu kuyimenya. Uwo muntu ndamukunda kuko Imana yakunze umuntu ikamwigura atana kimwe atanze, ikemera yo nyene
ikamwigura kugira imucungura. Yego. Ubwo rero n'urukundo ruri kuri nivo yo hejuru ku rwego rwo hejuru, nibaza ko ariko abantu bose barakwiye kurondera kugira barushikeko kugira imigenderanire yacu imere neza tagatusi ifise. Murakoze cyane. Gutanga izo nsiguro zitatu jene urukundo eros phileo na agape. Mbega hoho ko twe turamu kibano twe turamu bihugu bitandukanye, turabona urwo rukundo umengo nta ruhari urwo rukundo rwo kuvuga rwego hejuru rw'Imana. Mbega nizihe mpamvu zituma abantu badakundana? Ufatiye ku by'inyungu, abantu ku by'ukuri muri kamere yabo umuntu wese afise ikintu citwa kwikunda. Ico ni ikintu tuvukana, naho uraba umwana mutakivuka avuka ibintu byose yikwegerako. Ni kamere tuvukana nk'abantu bavuka mu isi yamaze kuja mu icaha. Kuvuga rero turiko turakura duca dusanga umuryango wacu hari ibyo duhurirako, hari ico dukunda gukorerako ku muryango kigatuma tuwiyumvamwo, ukaduga gushaka ku gihugu ugashika no ku isi yose. Burya hari n'abantu bankisi, hari n'abantu bashobora kwimvira ku isi yose bishobotse boyikuraho tureke ibihugu gusa. Iyo rero izo nkundo abo bantu inyungu zabo zitariko ziraboneka canke zibangamiwe, bya bintu byose birahinduka, kuko ku by'ukuri bifatiye ku nyungu. Uwo muryango nuko unyitaho, nuko mpikibanza, nuko mpijambo, nuko mfasha nkagira aho ngeze. Ico kibano nuko kimfasha kugira guco nshitseko. Ico gihugu nuko kimfasha kubaho neza nkaronka ibyo nkeneye. Mu gihe ibyo ndabibuze ico gihugu duca twankana. Uwo muryango ndawanka, abantu ndabanka. Niko bimeze muri kamere y'umuntu. Mugabo tugarutse rero ku ruhande rw'Imana nago, urukundo twita agape, ngo rukundo Imana itanga nk'uwaremye ibintu byose, rumenywa n'abantu gusa bamaze gutahura Imana, hanyuma bakemera kugenda uko Imana isaba kutugenda. Mu yandi majambo twere duca tuvuga tuti abakiriye umwami Yesu Kristo akaba umukiza w'ubugingo bwabo, bakamuha ikibanza kugira ngo abaganze, abo bonyene ni bashobora kubaho urwo rukundo. Umbaje uti ni kubekira abantu badakundana. Abantu ntibakundana kubera yuko abantu benshi ntibazi Imana. Ntibagiriwe Yesu mitima yabo. Ntibagiriwe Yesu mitima yabo. Niyo Mana benshi bavuga ntibazi yariyo. Nuruvange rw'ibintu byinshi. Ugasanga rero muri ico gihe baguma bari muri ya kamere yabo y'indemanwa y'ukuntu baremwe. Bya bindi bakora mu kibano bikaba ari byo baguma bakora n'igihe baba baja mu rusengero, kubera ikintu barashika gutahura neza ico ari cyo kuba umukristo. Abamaze gutahura kuba abakristo rero vy'ukuri si kubivuga gusa, no kubibamwo. Bibiri ivuga neza kudashobora gukunda Imana wanka mugenzawe. Mugabo turabizi no munsi gusanga n'umuntu hitwa ngo n'umukisa ariko aracura urutoki. Tinaka ivyo yankore nzomwereka, ugasanga naka sinshobora no ugasanga abantu baja mu rusengero rumwe muga ntibashobora kuramukanya. No kuvuga harimo kudatahura neza cyangwa kutamenya neza ico bizera ico arico. Ivyo rero byo kuba abantu baguma mu ntanavyita kuguma mu byaha. Abantu baguma mu byaha kubera ivyaha rero abantu barimwo biratuma ku by'ukuri gukundana bigorana, kuko bataramenya umwami Yesu ngabo umukiza w'ubugingo bwabo, abari wabaganza bagende nkuko abidusaba mu ijambo ry'Imana, bica bigorana. Kuko duca tugumana gwa rukundo rw'inyungu. Ndagukunda kubera yuko gushika no munsi inyungu zanje ukizubahiriza. Mugu munsi inyungu zanje zo bangamirwa kubera wewe biraheze. Sinzi kuvyumva. Hari ibintu duhuriye ko bindi by'inyungu. Siniko ndagukunda kubera uri umuntu, kubera ntahura kuri mu ishusho y'Imana, kubera ntahura ko n'intege nke wogira n'amakosa wogira sindavyitiranye na wewe. Kandi nkaguma numva ko mfise ico kintu muri jewe kintu magukunda kubera ko natahuye Imana. Kandi ngashamenya yuko mu buzima mbaho ku munsi ku munsi nkwiye kubaho nerekana ishusho y'Imana. Abantu rero ivyo ntibabishikako kubera uko gutandukana n'Imana cyane, kubaho ubuzima butari uko Imana ibushaka. Mu kibano rica bigorana, ibintu byose biri ku nyungu abantu barondera, mu gihe izo nyungu zibangamiwe canke zivuyeho biteza guca bisambuka. Isi muri rusangi ikora yisunze izo nyungu. Ugucu tugasanga buri kuri izo nyungu abantu bariko bararondera kugira umushike kuri urwo rwego rwaho rero
agenda nk'uko Imana isaba ko tugenda, bisaba ko aba yaratahuye neza ijambo ry'Imana ryigisha. Ndumva ari ibintu bikomeye cyane gose, aho twetse yuko urukundo rwonyene ruzima ari urukundo ruva ku Mana, izindi nkundo zose zifatiye ku nyungu kanaka. Mbega ho agahombo ko barakahe ku miryango no mu gihugu? Agahombo ni kanini kubera yuko tuguma dusubira inyuma mu bintu byinshi, tuguma dusambura, tuguma dusesagura. Iyo abantu bari mu mugwanko, batari mu gukundana, batari mu rukundo rw'ukuri, bama mu bibazo byinshi kandi batwara umwanya n'uburyo. Ufatiye ku muntu bwiwe uza gusanga ku by'ukuri abantu bari kumushigikira, bari kumufasha kubera urwanko ntibikunda. Ugasanga abantu bari kumugirira neza canke bari kumuhezagira ntibikibaye. Muga hari ikindi gikomeye gose, no kuvuga iyo udakunze abantu urabanka, ugacugira inzigo n'ishavu n'ibindi byinshi. Ibintu byinshi bibi bica biza mu mutima wawe, bije mu mutima wawe rero niwe biguma bigira gute, bijya vyonona. Cyo gituma usanga kenshi abantu bariko baragenda mugabo wabihweza ukabona ko bafise ibibazo byinshi muri bo. Akenshi si kubera ivyo bakorewe, akenshi n'ivyo bari gukora batakoze. Nubwo rwanko bafitiye abantu bataremye, mugabo barabagiriye urwanko, barabagiriye inzigo, ntibagomba kubakunda, bagaca bagumana ikintu muri bo kiguma kibonona. Ni nk'isumo, ni nk'uburozi babashize mu mutima. Mugabe iyo umuntu afise uwo mutima wo gukunda, akumva kunza abantu bose, akumva afise iryo shaka ryo kunezerwa abantu bose, agira amahoro mu mutima, kaguma atekanye, kandi ivyo bica bituma n'umubiri wiwe umera neza. Mugabe urumva kubera uko kudakundana bidushira mu matati menshi, amatati nayo arasambura, amatati aronona. Naho ubona tuja mu ngwano tugaturira ibihugu, karoro keza dufise ni nk'Uburusiya na Ukraine. Urabona uburyo bariko baraturira ibihugu bonona, bica abantu bagira gute, amakungu, kandi amakungu yose akarorera. Imisi amezi angahe araheze abantu bariko barapfa, abantu bariko baricana, amakungu ari karorera. Kandi sibo gusa n'ahandi henshi nivyo tubona, za Boko Haram, aba El Shabab n'ibiki n'ibindi byinshi. Aho nagiye kure mbwa naho garuka mu kibani wacu, genda muri sentare ubaze imanza ziriyo z'abantu bicanye, z'abantu barengeye amatongo y'abandi, z'abantu bahemukiraniye kubera ibinabiriya, z'abantu ku by'ukuri nibibazo byinshi. Amasentare aruzuye imanza z'abantu bivuye kuki rwarukunda abantu batagira. Umwe wese arondera inyungu, nawe akarondera inyungu, hanyuma utaronse ivyo yashaka agashika no gwega avuga ati nakano mukuraho kubera yuko ni wambangamiye. Ja mu kibano bazi ivy'uburozi, urazi ko miseze vyahebyo bikanavugwa ko abantu barugana, baganatangaza no mu mashengero bati abantu nibahagarike kweka abantu barugana. Abantu bakundana ntibarugana. Mugabo uburozi urazi ko butwara ubuzima, buhangayikisha abantu, imigenderanire yose igasambuka, ikibano kiba kibi, ahatagira urukundo ku by'ukuri ni kibazo. Mugabo nico kimenyetso cerekana yuko isi yononekaye. Imana ikiremye isi ntiyayiremye ngo ibe mu rwanko. Mugabo n'ibikoko n'abantu ku by'ukuri babana neza icaha kitaraza. Mugi icaha kimaze kuza nizo nkurikizi rero. Ubu rero tuvuze urukundo agapeto, ariko turondera ko abantu benshi bashoboka bogerageza gusubira muri kakaranga Imana yaturemana. Nabyo bishoboka gute? Umuntu agiye mu buzima bushasha bwo kubaho mu mwami wacu Yesu Kristo, akamukiza no mwami w'ubugingo bwiwe, akabaho ijambo ry'Imana gifuza ko tubaho. Tukaca tugira abantu babayeho rero mu rundi rwego, bafise uwo mutima wo kumviriza abantu, wo gukunda abantu, wo gutanga batarondera inyungu. Murakoze cyane. Tudugiye ngaho nyene mwako muravuga ati bujyanye igikenewe nuko umwami Yesu Kristo azakuganza mu mitima y'abantu, gucyonye guha rukundo agape rugaca rugaruka rukaganza hano ku isi. Mbega mu tubwira ibintu bo kwisunga kugira ngo urwo rukundo rurame? Kimwe ca mbere cyose nuko ku by'ukuri abantu bomenya neza yuko atanumwe yiremye, kandi bose baremwe n'Imana. Hama bakamenya uko Imana ikirema ibintu byose byari byiza, imigenderanire y'abantu yari myiza. Icaha nico caje gutuma isi imera uko tubibona no munsi.
abantu bagatangura kwankana, abantu bagatangura gucanamwe. Turayibona usomye mu itanguriro Adamu na Eva, icyaha kimaze kuza, Adamu bamubajije yavuze ati ni wa mugore wampa. Mugabo Imana ikimumuha urazi ibyo yavuze amubonye. Mugabo maze icyaha kimaze kuza yavuze ati ni wa mugore wampa. Umugore nawe ati ni inzoka. Cyacese yavuga bwambe cyarahindutse cyaciye gihinduka kubera iki? Kubera icyaha. No kuvuga rero abantu icobo kimenya ko kuvyukuri tukiri mu vyaha biragoye gose. Yego. Ivyo biragoye mugabo kandi tukagaruka tukavuga tuti niyo bitoba ivyo hariho ubuntu. Ubuntu bisigura yuko umuntu akwiye kumenya yuko afise ukuntu adashobora kubaho atari kumwe n'abandi. Ubuntu rero iyo ngendo y'ubuntu isaba yuko umuntu atahura yuko uwundi muntu yaremwe n'Imana nk'iyamuremye. Ivyo bigatuma rero mu mico n'imigenzo yacu dushiraho kuko kwama twitwararika kumenya ko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa. Ubuzima bw'umuntu atari ubw'iwacu atetwe twabumuhaye. Ivyo bigatuma turondera kubana neza n'abandi bantu. Hariho abantu mu kibano ku by'ukuri bagerageza ubajije bakakubwira bati ujya muntu n'umuntu mwiza, ujya muntu aragendera ibanga, ujya muntu aragendera ubushinga nahe. Abantu bakumva neza yuko niyo ho bibibazo, niyo hogira ibintu badahurizako, ntibace barenga karimbi ngo bashikaho bategerezwa konona ibintu, bateza kwica abandi, bateza gukorera n'abandi. Bakagumana ko karanga kuko bashobora kuganira n'abandi, bakarondera gutorera umuti ibibazo bihari. Ivyo rero ntitwoza kuvuga ngo abantu bose baba bakirisu, mugabo cha dutera kamo abitwa bakirisu. Abantu badasiba kuwa Mungu mu masengero. Abantu bitwa ko bavuga ubutumwa, bitwa ko bigisha ubutumwa. Abo rero kuvyukuri nibo nagomba gushimikira ko cyane. Abo no basaba ko batahura bino bintu, kuko murabizi ngaha mu gihugu iwacu na leta irahe bigasemerera iti amashengero ni kibazo. Nivyo tumaze imisi twumva. Mu mashengero ni bibazo byinshi gushikaho leta ivuga iti tugoma mbere tubafashe. Turaronka inkuru nyinshi zaho usanga abantu mu masengero bariko baragwana, baterana intebe, bakubitana, bakicana, bakarogana, bakagira gute. Ivyo kuvyukuri no muvumo ko muvyo mashengero mu bubare naho mu bubare ho bari muri vya vyaha nyene ni bisanzwe ko bakora ivyo bintu. Abo ni bisanzwe ko bicana bagira gute, baborewe n'ibindi vyinshi. Mugabo mu rusengero dufise ijambo ry'Imana ritwigisha neza ko udashobora gukunda Imana, udashobora gukunda mugenzawe. Ntibikunda ukunda gute Imana utarabona. Kandi ishusho y'Imana iri mu uwo muntu bikunanira gukunda. Ugasanga no mwishengero nirindi harimwo ukutumvikana. Sinzi ko nigeze kubivugira ngaha, narigeze gusengera ahantu amashengero usanga hana imiryango. Bamwe batanguye gusigura abandi bagaca baririmba. Babandi baheje kuririmba abandi nabo bagira basigure, bandi bagaca batangura kuri bakanyuranya. Mugabo sinabakiriso. Ikibazo nama nibaza kuki batoja hamwe ngo bavugane uburyo batunganya bino bintu. Wabashize mu rugo rwanko ninde kandi bose bitangore ko bavuga ubutumwa. Batanguye kuvuga ubutumwa muce muririmba. Bisigura ko ntibaza kumva nibiko biravugwa. Abandi nabo bagaca banyuranya gucyo nyine ugasanga nivyo bihari. Mugabo nivyo ibindi bibazo bica biza kuki abantu bashobora kugwanira mu rusengero. Bariko bagwanira iki kuvyukuri. Eske baracari vraiment mu murongo w'Imana? Naho rero mvuga nti dufatiye ku bantu hitokora abakristo kandi sibaki. Mu gihe boba akaroro keza bakabaho kwijambo ry'Imana rivuga, ubwo rukundo bakagwerekana, impinduka zoba. Kuko umwe niwe yavuze ati igituma isi irimwe amarira menshi suko abakora iki bari benshi, ahubwo nuko abantu bazi gukora iciza benshi bicara bakarorera, bakarekera urubuga abakora iki, abakora ibibi. Mugurumva mu ruhande rw'amashengero yacu mu Burundi ntibikira gaseseshwa umururi, biravugwa ku maradiyo no ku mateleviziyo. Leta irasemerera kavuga iti mbere ngirashiraho amategeko kugira ngo tubafashe. Twari twiteze ko ari mwe mutubera akarorero, mugabo kuvyukuri mukeneye gufashwa. Bisigura ko ijambo ry'Imana tutarajyumva neza uko riteza kumera. Kuko umuntu yakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe,
arafise uburyo ategerezwa kubaho. Ubwo rukundo Imana yakunze abari mu isi rugatuma itanga uwo mwami Yesu kugira ngo aducungure, nibwo twategereza natwe kugira kuri bagenzi bacu. Aho nshobora kumva ko Bertrand tudahiganwa ngo mfate ikibanza cy'imbere, ahubwo nkumva ico baciza nuko Bertrand ndamubona ari imbere, jewe ndi nyuma yiwe. Umuntu wese agaha agaciro mugenzi we, umuntu wese agashira imbere ineza ya mugenzi we. Urazi gituma ushize abandi imbere ukifuza ineza y'abandi, ya neza kugarukako. Abantu benshi ibyo ntabyo bazi. Abakristo benshi bazi ngo ategeza kuja hari imbere, ateza kuboneka, ni bateza gukora ibi, bakibagira yuko ukushira abandi imbere, ukurondera ineza y'abandi bantu, ukurbaho urondera ko abandi bantu bamera neza, ariko nawe umererwa neza gusura. Yego. Bakagwana rero ugasanga bariko baragwana biruka basiganwa, ibintu bitari bikenewe. Ivyo rero ni ibintu nibaza by'urufatiro abantu bategeza guhagarara ko cyane kuba Kristo no kumenya yuko turafise uko Imana iduhamagarira kubaho. Igihe ivyo dashoboye kubigendera n'ingorane ku bantu kiremwa muntu, turakwiye kumenya yuko umuntu yaremwe n'Imana kandi ubuzima bwiwe ariko atihabwa. Hanyuma tukamenya ko hari amategeko agenga uburyo abantu bakwiye kubana, ibihugu, imiryango, ikibano byagiye bishiraho, abantu bakayubahiriza. Bayubahirije bituma ivyo kurengera abandi, guhotera abandi bigabanuka. Ivyo rero niho navuze nti abantu babeho bafise ubuntu, ico kintu citwa ubuntu kibabemwo, izo valere z'ubuntu bazigendere, kuba abanyamahoro, kuba abagwaneza, kuba abantu bavuga ukuri, kuba abantu bafasha abandi, kuba abantu bitaye ikiremwa muntu. Ivyo ntibisaba ko umuntu ahinda kuba n'umukristo, kuko ni valere zamye, ni ibintu vyamye biranga ikibano c'abantu kubera ko ari abantu. Mu bisanzwe n'abantu bakwiye kubaho nk'ibikoko, abantu bakwiye kubaho umengo ntibatahura ico babereyeho. Mu kibano rero aho turi hose, iyo abantu bagendeye iryo teka canke ko karanga k'ubuntu, biratuma bagabanya injyane nyinshi. Iyo abantu bubahirije amategeko, bakagendera amategeko, biratuma ku vy'ukuri abantu babana neza. Hari ibintu dukunda kubona ugasanga umuntu nk'ubu turamaze igihe abantu kubera imirongo, batonda imirongo ku mabisi, kagushika none umunsi uzugenda urabe hari abantu gushika kuri no saha batarumva yuko umuntu yashitse imbere akwiye kugenda imbere n'abakagenda inyuma. Aza agacarondera uburyo yinjira mu murongo imbere kandi yaje inyuma. Izo n'ingendo zituma abantu ujya uciye imbere akakubona, uwo mwanya nyine ashobora guca gukwega ishati, mugaca mutangura kugwana. Mugabo kandi n'abandi bantu nkabahanura nti yaguciye imbere ntumukwega ishati cyangwa umukubite, tumuganiriza. Mugabo abantu bagabanye ivyo bintu byo kwifata udukoko. Yego. Bamenye bati hari imirongo ikibano ishiraho, bari ibintu imirongo itegeka, ya matara y'amaferuje bashiraho, umuntu akamenya ko yatse gutya ahagarara. Atamupolisi arinze kumuraba igitsure. Ivyo bakibwiriza. Nibwo buntu. Abantu bakamenya bati ahantu harakarimbi nyene. Nta ukarenga. Bakamenya ati amategeko avuga ibi bakabigendera. Ivyo vyotuma tunagabanya ivyo bintu bituma abantu bankana. Ko abantu bafunctiona babaye kuri izo nyungu, mu gihe umurengeye nawe acagomba kugira gute uhindukira nawe bagaruza ivyo bamutwaye, mugaca muja mu njyane, mugaca mutangura kubitana, kugwana, bamwe bagashaka no gwego gwaho bicana. Abantu basezeranye ibintu nibabishitse, wasezeraniye umuntu bishitse, bidakunze kubishitsa murondere umusaba imbabazi uti byagoranye kugira ngo tugabanye injyane. Mugabo kuvyukuri abantu bamenye bati abantu duteza kubana mu buryo bw'uko tugabanya injyane, nko kubahiriza ivyo tuba twashinze mu kibano. Murakoze cyane, turabashimiye cyane ku vyumviro vyiza muheje gushikiriza ko dukurikirana ku bijanye n'urukundo, mwavyaguye, mwadusiguriye, mwatubwiye n'ukuntu abantu kwivyifatamo. Rero turabashimiye cyane. Mbega ikindi gihe ntitwatumira muzo twitaga tubanaye twagura ibintu nk'ibinye bijanye n'urukundo n'ibindi. Yego cyane muri tumiye tuzokwitaba. Yego urazi ko twamatugamburuka. Yego. Murakoze cyane. Turashimiye cyane n'uwo wese kadukurikirana muri kino kiganiro cyakunze amahoro n'umutwe twati kujyana n'urukundo. Mwumvise cyo urukundo, mwagure kujyana n'urukundo, ukuntu umutima urukundo mu kibano mu gihugu mubayemo. Rero murakoze cyane, mane muvyumvira ko naho gutaha mu kindi kiganiro.
ufite ikibazo cy'icunganira telefoni 71 amajana 24 197 cyangwa ugakoresha 69 amajana 499 amajana 619 canke ukadusanga aho dukorera ni mu Rohero ya mbere ibara ryitiriwe Gerard inimero 27. Niwe mwami w'amahoro ni wahora rumizigirwa. Ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe TWR Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura cyangwa email TWR Burundi @gmail.com cyangwa naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199. Iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri Whatsapp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikebanuye naho ubutaha.